Jaja. Ndakeneye kumenya atakintu na kimwe gisabwe umbwira iryo zina. Arvin. Mu gitanda Arvin. Telefone Arvin. Alvin Seki. Arvin ni mubyara wanje. Kusumba buri nanje ibintu byashikira kintu kimwe ndikora natahura ariko ko ndibaza ko kubera ko ibyo twiriwe turavuga. Stop. Arvin ni musaza wanje. Arvin ni mubyara wanje. Dutelefonana tujyambanye n'umugabo wanje nkarota Arvin. Ivyo bintu biraba. Ndakwingiza nyumviriza basi ndakusigurira uko bimeze. Ndakwingiza niko bimeze. Nyumviriza ndakusaba basi nabihera kuteta ko turaganira. Wa mukobwa uri ndaya wewe. Reka kumbwira nabi kandi twita ndakusigurira. Taziwezi ko ndagukunda. Jaja. Eske mukundiki? Ariko mwambura na jewe. Ariko se nari mwindigi ndagukorera jewe. Nakumva ko ndodyamana na mubyara wanje. Aje gute? Nyumviriza basi ndakusigurira. Ejo twego turaganira. Tuzi ikibazo muri famille. Eko ndamubwira ibibazo dufite muri famille kugira ngo ahanuriye musaza wanje. Yananiranya muhira nta na kimwe. Agishaka gufasha mama. Eko ndamubwira kugira ngo amuhanure kugira ngo tureko biravyo genda neza. Numva ko ndagukunda no kuri kumana kandi ryo gumunyagiriza. Urabazi kumubonaho. Jaja. Ndagukunda. Ndagukunda. Sorry. Sishaka gutakaza niyo mpamvu y'ibi. Ako nubwo biruko frama nako nocuza kunyagiriza umuntu uri kuri kumana kandi ari umuntu wo muri famille mbe nanje kandi birambabaje. Ukuri kumana. Baziye no hanze makana umutima ugato kumva. Be? Kuma unyitandi ndaye. No be. Yarisha. Nko ndagukunda. Sija? Be. Ako bintu nabwo ari vyetse. Shit. Basi nzokwa gift kugenda bari. Sija? Gift nawe. Sanete. Wow. Thank you. Oh man, so I'm talking about money of diet. Don't worry. Babe, what are you doing? Okay. I'm very conceited. Ijoro ryose be nari natawe nihera. No be urabizi neza yuko sinigera ndaguhaga. Reka dufate ko tuzabona n'undi munsi. Ubona n'umunsi ko narahinga nanjye twaje se nkunda kurara mu gahinga cyangwa kuza ndarara ahantu bemba afite ibindi bintu byinshi mba ndikunda gukora amahera. Okay, nta kibazo ndagutahura ariko vraiment uranyemeye ko tuzatubonana ku murango gusa? Yes. Njye ndakondera. Be. Chabindi gute? Chabindi. Okay. It's okay.
De rien, bébé. C'est comment? Ça va. Welcome. Yeah. ijoro ryose ndakurindiriye ngaho. En tout cas, pardon, frère. Même si c'est ce qu'on en avait fait, on s'est mis au pari. Ijoro ryose wicaye ukora televiziyo nyine. Ndakurindiriye ko nakurondeye ku telefone ndakubura. Chérie, c'est comment on a quoi dit Jaja, c'est frère. Non, c'est pas grave. Ça a été? J'ai allumé ça neza? J'avais quoi de Non, Kamara, ndakuzi. Turaza Kamara. Kararyoshye. Aha. Gataho. Aha. Wow. Kibi. Ifata neza. Sikuba ndifata neza, ahubwo ndafashwe neza. So, be, sorry kwanza. Ijoro rya kuba nyirerere. Cyane. Fate naraye muri film. Pardon, frère. Ejo natwe party yagenze neza, byari biryoshye. Kuri kutigeze ubwira abakeke cyangwa basisi kugira ngo ushure ku telefone unteguze hasi kutaza kuza hama nje njyana. Be, nakubwiye je ko nakunda ko abagenzi banje mumenyera. Erega amazi bakubonye nabo bari afise. Arrête. Nari telefone yari yazimye. Tyagerageza ibyo bisa nshobora gutwara ndabura ukuntu ushariza. T'inquiète, nta kibazo. En fait, le problème non ko ntigeze ndamenya kiri kare kutaza gutaha kugira ngo ushure kuryama. Sinon ibindi nibisanzwe, je te fais confiance. Be, tukunda muri telefone yawe shaka ndayitware frère. Écoute, comment? Telefone ndiguma ndayimenagura. Ubwo bikaguma ari nzima. Ça c'est votre faute. C'est pas de ma faute. Oh my god. Quand ni wawe ni 14 ans nkatunga 12 frère ma shit. Oh yeah frère. L'amour est plus fort que la mort. Nenda kumbuye akhe. Bas baza kondosha. Ahubwo urusha niki? Ubona usa n'umuntu urusha. Oya simbuze dusha vuga ntundusha ukunda ukunda ibintu byo wakora udasinziriye. Okay. So, bazaza gushaka icyo bunyene. Cyo shaka no kuryama. Avana ni ryamani. Ya. So, abana kuryama gusa bisanzwe ngo nufitiro no penta gukomboye kandi ndagushaka cyane. Okay. Really? Yeah. Uruka kagaterime ka kera iyo nshaka cyangwa iyo ndagushase turi mu bantu ngatavuga ukaca utahura direct ibyo utaze kuvuga kuba. Rero shaka banza mvuge rero ngira tugende. Madunshuro none. Wow. Nabura amafaranga gute? Abosted ibaze ko genda mufana wawe. Basi indirimbo yitwa urantesa sana cye wangiza umufana. Usanga ntayibuka. On va se reposer? Oh, ben. Akusubira ko byaba vraiment byamaze gusaza. Ya, kandi ko yanyishasi yanje urumva iyi kigumi duka. Il faut que ujye muri salo hamukasa neza kugira ngo weekend tuzobe tumeze fresh. Merci. Nuterere sisubirayo.
Non mais sérieusement uzi ahantu ngo ni sawa cyane kandi haranatuje si muri rwa mugwanya oya hariya n'amamereze kaza kuva ngo umugore umwe wakora gwana kaza kuva yama genzaho rero abikura tuba ushaka gusoma dane bagira gahoro merci tugende basi tise ko uguma uba mwiza ku munsi ku munsi none bandi kubona umugo mwiza nkawe nkareka kuba neza gute urisi dushira ega ije dufungura nibyo zigaragaza uzi gutanga apeti nero parfois mbani baza yuko ntufungura nakubona ngaho mfite ni nkuko ushobora kuvuga ati wasize ibyo kurya ku meza na wewe moi je préfère manger toi Non, je te jure. Non, toi, quand je mange toi, non, tu vas pas ça. Ok. Tu viens d'aller tout à l'heure au fond. D'accord. Ok. C'est bon. Bébé. Oui. Arrive nusigaye wambara cyane nuko nyene. Uraza kwibonera mu gitanda. Alright. Ariko Jaja. Wari ikintu ndakwiyumvira ko umwanya umwe nkumva umengo urancanga gose. Ndakubwira yuko ndumusaza. Gusara gusa kurengeje. Shamwe. Wewe umukobwa mwiza nkawe. Ubayeho neza. Nta mafaranga ubuze, nta na kimwe ubuze. Umbwira ukuntu ushobora gukundana na Arvin. Munga tama mafaranga afise, Shema guhakira kitu cyose urambara urasohoka uragira iki, mugo kaja kwirikira kwa Arvin. Nese nogira ko keke hari ibintu cyanga. Mareka kubucanga ibintu by'amafaranga n'ibintu by'inkondo. Kimwe kimukwaje amafaranga ukwayo, ibintu by'urukundo kwayo. Urafaranga ibintu we nawe. Ko rukundo tagira amafaranga je nako ngira. Sindimu keke ndakoreke ikintu rero utazi. Man hari ibintu amafaranga akora n'ibintu urukundo rukora. Ndika ndabwire ko Arvin na Shema batandukanye cyane. Hamwe hari urukundo ahandi hari amafaranga. Ariko byose mba ndabikeneye nza ndiyegereza polipoli. Ndogoreka ndagwe story shawande ndaja kwa Shema. Byarana ijoro ryose. Vurugutana nawe. Vurugutana nawe. Ninyota ntinahere. Ubuze gataza akazi rero. Ni Giheko. Umuntu murya. Banze ndinde. Umuntu murya ngira gataza akazi. Umubiri gusa byonyine mfura mama guhagarara nawe. Ngo batashe kibabwa nyene. Mayigwa nagize shano ko namusanze bavye no muhera. Saranzi kwa nyice. Nenda mu bashiko narayihawe mu rubanza. Bisiguriye ko Arvin Reka kuvuga birebire rero bitwara hariya ubizungurukana ubicisha hari keke Arvin ndamukunda n'umutima wanje wose n'ivyumviro byanje byose kuva ngaha gushikana novuga ko boherera Shema ndamubuze turondera abandi batipe bamandi bamu mafaranga mani none bw'ipuro ntiro yafise nubwo ari urusaza ariko rafise noti nyene uribona nawe ndamubuze nutora n'uyundi uwari wose ndamushatse ushobora kumuronka ariko mbuze Arvin mani ndabambuze umunezero wanje wose ndakubwira we eka ntushobora kubitahura uriko urancanga nyine ukuntu dudurira ko uvuge vuga ngira ikuntu my friend two ndakubwira ngo we ntushobora kubitahura ntabivuze mu ndome nkuru okay cheers Arvin muryamanye ni kubera gusa arame gute utigeze unayaronka ngo wumve ikunda ibintu bimeze bisigure ko Arvin arabizi neza cyane okay Nataka gukunda
Let me show you my Oya sinzigera ngusiga Shaka kumera nk'abandi Gashaka gukunda Gimira Shaka kumera nk'abandi Gashaka gukunda Nubwo bimera Baby Shaka kumera nk'abandi Ndashaka gukunda Shaka kumera nk'abandi Ndashaka gukunda Nuko bimera Tu musoro Kéké. Oui. Tu vas bien? Oui. Jaja si hari ariko? Nakibazo twavuganye nayo masandaza agira ati. Ako ndashaka kumenya niko. Nta kibazo, ça me dérange pas. Okay. Télévision là, en fait jewe ndi muri cuisine hari ibintu ndakora. Tushobora agufasha. Ko nani ndashonje. Pourquoi? Je voulais que déranger, je peux. No, tumukobwa. Umukobwa ntacyo adakora. Okay. Welcome. Karibu kandi. Ariko abagezi bose umugore wanje basa neza. Mufise ibintu mwisiga byisanga iki? Nibisanzwe. Okay. Birenze. Ya, mbona tevye ifuko ndamutelefona mugiye kuri ngaho. No. Kaza kukaenda ati mukangira shike. Okay. Tuganira. Atevye tuba turaganira nta kibazo simwe n'umugore wawe no. Birenze. Non, nta kibazo. Bavuga l'ami de ta femme, l'ami de ton ami, c'est ton ami. Atahari, uhari. Non, pas ça. Hey. Io per ora già comunque dico dai tavola, no, même pas rêve. None komanga ni ibintu kubigize big deal ni ibintu bisanzwe none atahari ndashobora. Shobora kuyaga nani. Grave kuyaga, tout à fait normal. None wawe. Non, en fait, ici, tout le Afrique. Ah, vous avez alors qu'il y a handi. Il y a loin, trop loin. Il y a. Ok. Ndabona rero duteka. Wapi niko shusha tu. Oh. Ya, yara amacapati yaraye. Okay. Umva. Izi capati ziraryoshe cyane cyo nazikunze. Cyo nazikunze plita. Cyangwa guteka. Ni Jaja yari yazigize but nanje wenda ziguteka parfois. Non. Simenza za teke mari nda. Owa Jaja zo kubwira. Muzoza muri seno nane jour uzokira batekera. Okay. Tukosa neza. Nijata no kubwira yuko wewe kunavuze kusa neza none ucu ushaka kuhindura yo. Oya, nawe umva sana kuraze neza. Ubu none ndabibonye. Tukosa neza sana. Sinzi ibintu bitatarika ngo. Donc haraza ngaho kwatiza sinasu. No, c'est ibintu bisanzwe. C'est vrai, narahindutse cyane nje ndabibona. Oya. Nuribaza yuko shapo nyine ariko. Okay. Sikagira. Okay. Ubuze ko tagira amasori de. Ça n'est pas Comme ça c'est admis qu'on il fallait que soit. On connaît bien. C'est net. Comme Dieu te nettoie bien.
Maxi ako amaso yawe asa n'abasirimu cyane wowe ntubwire by'amasoni Non, simvuga ngo sindayagira bivana ariko kuri wowe sinyaza nayagira kubera yagira amazoni none uvuga ngo ufite isoni n'umuhungu wumvira ngende umukobwa yancamira gute abo bafite isoni ugasanga nawe n'abakobwa badafite amasoni Jaja Mon Ok. Donc toi tu peux aller au centre-ville au Gapissa. Non, c'est ton but. Je n'ai même pas regardé une TV. Ariko. Niki kintu kireka ngo udafite isoni. Cyandakare. Kunyereka gute? Ah oya, show me. Uraduga ugatamba, urakoma induru, ura. Ibyo ahugeze hande ngeze mu bintu. Sima kandi uge ngo ntambe kuri plafond cyane ni sare. Ndashaka kwere. Okay, show me. Kama. Ni none ngomenga. No, fete. Ni dasa ni nyene. No, ndiko ndatanga. Donc ushaka kunyereka gute kudafite isoni? Shaka yanjye. Donc kunyamira byari ko udafite amasoni. Niwe hanzurindi ndakureka. Gumenga none balizi hanyuma. No, fete biko birantangaza. Bigutangaza wowe? Ama ndakabaza. Tushonja mu cyumba. Ariko bana mu cyumba cyo. Tarashitse. Moi je te vois venir. Viens. Umva rero kamimi amazi imisi kanyandikira cyane ngaguma ngwepa kwera jaja none wewe bamusabye message mukobwa nabyo tabura yuko araka kuba kanyiruka inyuma umva cyuba ari kibazo tenywa na kablos none ni milioni 9 naifuta Jaja fuhana abi none mimi kunabonye mushuhari none kwika kumakanye ko tumwe ni past time gusa ni byane by'umwanya muto ha muntu gacumureka je ko biye kuno base mane katazonkara none Jaja aguma nkweyipa kuri ya nuzenya ya proposition yakubwiye ko ushaka kutudumuza tugira état civil ahubwo sha ijya ni proposition wavuze cyangwa niwe yayitanga ndabishaka cyane warasaze ubuzima wabona gute nisha kubera iki vrema ubuzima wabona gute abashaka ariko je subira kandi mu geto ndashaka kuma muri Yesu mwana kandi kugira ngo ume muri Yesu bisaba yuko tugira état civil umunsi maze kumugore n'umugabo ça sera difficile kugira ngo mve ngaho nuba tuzakomezana siguri ikintu cyose mujamwe kigaburama hagati oya ndeswe n'ivyo rigaje jameze neza niba jameze neza bishobora gutuma naje wenda nk'akazi keza naje nkabaho neza kuko état civil égal kuba muri kumwe uba ça va être difficile kugira ngo tushobore kuvana ubu naho twoshobora kura nk'ubu twashobora gushwana gato gasanga je wenda ndangenda mu bisi urasubiye hari c'est pour ça ntushaka dusubire muri yo bro écoute wewe wowe nacu je gutwara kora yuko wowe wanyu mumeze neza wowe umeze neza ubuzima bwawe n'ubwaje ntibwari cyo kimwe rero je shaka gusubira ari bro mana ariko umenye ko état civil ni ikintu gikomeye gose je m'en bats les couilles frère état civil ça veut dire que nous tujya hamwe yego tumaze kuba hamwe naho biragoye kuko urumva ibintu by'amakopinage ari gihe usanga gato turashwanye aranyirukanye ndasubiye mu isite kandi c'est honte ça fait honte birateye isoni man babone kandi subiye mu isite kwe sikia posting ama snap dinga ubu abantu bose barambaza Arvin waragiye hanze nkabyo none je suis ici même au Burundi bon ivyo ariko rero ugize état civil bisigura rero ko hey bébé Jedinga sindasohoka kabisa okay uza kunsanga nganya yakambaza ko ndi muhira bon icyo nakubwira nuko état civil ni ikintu kinini kandi gikomeye gose bisigura ndakuzi biye bintu vyiwa byo kwiruka inyuma y'udukobwa y'uduki bica bihera ucumuna ari seri nahindutse gato mugasi cyane mugana narahindutse mama je kandi avyizere kuko ndaza umuntu yagize état civil bakora ibindi sura ufite kameme ntambe banyiranda urumva ubaya abakobwa subizi yo kuva kera ndabizi nikanga niyo tumaze kugira ama selector number 1 hari ya misi ariko ubu rero wagize mariage cyangwa wagize ndaza kugabanya mugasi imbwa ni hebi yarara urabizi à quel point tu es addicté ku bakobwa
c'est difficile mugabo ndashobora kugerageza kwinyegeza rega simaga ikintu cyose umuntu akoreye kumugaragara mugabo ce que je vais c'est vivre avec elle kubana na Jaja ivyo shaka kuko namara kubana na Jaja bizomizira yo gushika hano kure turi kumwe ashaka kunyuguriza boutique cyangwa gasanga agenda iteje imbere mu bindi urumva ashaka kumutaye gasanga agenda ko diteze imbere mu bindi kandi urumva tumaze kubana nani byo kwanga urumva naho bikibazo umva turagabura umva je ubuzima buca bwandanya kandi je zobandanya mbaho neza ndico ndakubwiye rero urabire n'umuzuze murapfa amakosa menshi cyangwa ni cyo gupfa reka je ndarira urazi ko je fuka makwa Jaja ndarira reka naramubwira awamutoye man awamutoye man nigenda mfata amaguru namubwira ati t'es tout pour moi c'est toi ma mère c'est toi mon père c'est toi ma sœur c'est toi ma meilleure amie bombo clat man kubadida petit arafuye vyatanje aho ni fresh ndarira warasa nuri rubara je tiko ndarira man ndagushigikiye man ndafuka man Jaja bo ndakwemeye man Sinzi kuza tugiye mu cyumba dufite Uri ngo ntabara. keke sinari kuguhamagara Jaja ari ngaha uratahura umuntu usa neza cyane cyagiye usa neza ukose impamvu ya fille comment Uranza akazi. Isya. akazi yawe Nyaje gushimisha umuntu. Akunda. gushimisha mais quand même naryohe cyane je te jure c'était génial ariko uzi yuko je nari nzi yuko Rose. ko ndazi ko no musiza kuba ari match muga finalement wasinzwe ese uremeye ko wasinzwe Natsinze. wasinzwe Ndi mutsinze okwemera. dusubire ujya nyuma Cyane shaka kunyica. Reka. comment on fait ça c'est nziza c'est qui t'a donné ça ninde yagoye Nijina higore. Isana. Pesa Jaja Allô? Salut princesse. Ouais, c'était fermé. En fait, nibagiye gukura mu rufunguzo ya keke ari ngaho muri salon. Ya, reka nakugurira. Deux secondes. Keke ari ngaho herega. Bisous mon bébé. C'est pas petit. Agachar. I'm so sorry, welcome. Thank you. Erega ni keke yari yugaye, en fait, ni jewe nari nugaye. Hama nibazira gukuramo urufunguzo. Ah, tu m'as manqué. Merci. Welcome. Cyana kibi gusa wambuze gute nawe? Nakunze ku telefone nawe. Ndaba pe. Ndaba telefone yawe. Telefone shana nashyize muri mode aje kubona bari mu rubanza. Ugenda gute kandi dufite umushitsi ngaha? Kuva kare nje nyine ngahari muri chambre ntaye. Sinari ko nicyo ndamuvugisha c'est pour ça c'est kuza kumuteramisha. Désolé. Uri cyana kibi ngaho ko uri kuramutwikira yinwera amere kugira amererwe neza. Nagumye muri TV. Nanamubaza icyaha cyaravuga ngo nta cyarashaka mbona umwanya donc c'est pas moi. Cyana kibi. Ameze bien. Sawa. Abakobwa umugabo.
none reka kubatinya gute sasa rero maze amasanga hamenshi ndakurindiriye ngenda kubwira ndakurondeye ku telefone ndakubwira wamenga no gutabira ahubwo ndakubona mbabarire gahunda zose ufise urabyumva gahunda zose ufise ushire hasi kumenya ko birancanga we urabona yo ndumviriza none kunya kudashaka kumbwira basi dupange di program man umusifise gahunda na Shema rero ibyo utanguye mpamvu ibyo utanguye utegetse kuri y'inzu none aho ugiye ubagiye aguhubuza mpamvu mu mafaranga amasige amadolari yaje umuntu ndiri ibintu bimuhenda hanyuma uri umwana none undi ibyo mubesha hama ikintu kizima rero reka Shema ndamubwiye ko tuzobana n'ejo kandi sinibaza sinuba abantu basi baba ngo murarana ngibiki oya taturagenda muryoherwe hama ko namubwiye ko umwana w'umuhira mu gipangu utasohoka kugira ntiyice ibyawe na Arvin avuye kwiyumvira nabwo umwana nyene mugira nkusohoka utaha kare si rero uragenda hamwe then abo ifrana inoti zawe hama turapatana amahera genda nayabonye pe ntugira ubwoba amahera yafise gusa nyine ibintu byanje mana bitewe kandi ugenda amatse kwipanga ku rutonde kimwe ku kindi umbabarire n'umwe ashobora kumbabarira ugende wambaye neza umuda ku buryo mvuga ati acha telefone ambwa ati maze umwe gifata kwanza amenye ko ndambarira mani urashimye tabizi ntibidoba bana batipe b'amatisi mina misi yose gitwa kabanya umuntu kwanza urabona kurondera umuntu ndetse kandi urabona ko udashaje gusa arakoze yasi cyataye ngira se nk'abana babiri kwanza niyo baba bari bayeshiye nabo ngomba mega afite abana 10 afite 20 nabo ngomba namufasha kurera ndabona byajewe so tuvangiyeho cyane nako ndapayint gufite mu mutwe shaka amafaranga shaka yacu ahubwo rero iyo nkuru mbiyo ko niryoshye reka twige neza uko tubamushyira Ugiye ntushaka kumbwira ikintu utankotseko niba ukora ko si ibintu bisanzwe kubera urinde so anyway tuhaganiriye byinshi hamwe ndakubwira n'ibitakenewe burya nayo mfite ikintu nyamukuru nshaka kukubarira mama we amajambo yose ndayamenyereye maze no kunakurambirwa burya wowe menshi nshaka kukubarira kirakomeye gusa ikibazo kimwe nuko wavunyiyumvira nabi Ken burya mu buzima bwawe afite amajambo akomeye okay sindaguca intege gahumbarira ndaguteza amatwi nyine uri kurandaba uza kwibaza ko ibyo ndikunda ko nshaka kubarira nshaka kwivugisha urukundo ndagukunda cyangwa iza kuba ari jalousie ariko ntabwo ari byo kunza ngira ndakubwira ibanga umugenzi wanjye cyangwa umuntu wanjye wo hafi yambariye atabona inori bwiye atari wewe Wanganya baje nyene mutegeza kumanza kumedita kubera ko nta jambo rizima genda kuva mu kanwa kawe icyo ushaka kubwira ni kimwe mino misi uzuzuraraba cyangwa ucunge neza Alvin na Keke hama ibindi uzonshimira mu nyuma sishaka kubikubwira directeur ariko ibindi uzonshimira mu nyuma ko bakora iki kwabaye iki ndabikubariye nakubwiye kuza kwibaza ko ari jalousie kandi jewe sinshobora kwemera bakubwirire nabi jewe mpari bivaye n'urukundo ndagukunda Ken ndagutahura kandi cyane vraiment wumve ko ndagutahura burya wiyumviriye inzira zose wocamwo aho woca kugira ngo umve ko jewe ushobora kuntandukanya na Arvin uko nyene my friend tampolize arankunda ndamukunda ibisigaye ibyo ntabona kena ko ndanakumvira ubusa
Okay? Ntacyo. Umunsi nzogaruka kandi kubikubwira. Nzobikubwira avec n'amapreve. Nzobikubwira mfise amapreve. Ku buryo wenyene ntuzokibaze ko ari amajambo cyangwa ari jalousie. Ken, uvuze ati umunsi nzogaruka. Ntajyaho cyane, nanze ugomba ushobora urangiza umbwira ati bayi ndagiye. Ndakubavuga bayi ndagiye. Ukareka kumena umutwe. Ni muratuma abantu umva ndababwiye mfite ibintu byinshi mu mutwe wanje binandurije vraiment. Kandi ivyo bintu byo kumbwira ngo kuba ndagukunda ntibitume umfata nabi. That's it. Don't sit down. Talk to them. Talk to them. Just they play. They play. Yeah, They play. They play. Just they play. Murindiye kwanza. Murindiye kwanza. Gabanya. Okay. Gabanya rero. Bon, nasanze harimo abantu tutazinanye. Nashaka ko tumenyana twese turi ngaha. Jaja siko. Ndabona autopresent. So nibyo hariho umuntu mushasha ngamba nzo mumenyereye ariko nawe nyine ntasanze abazi mwese. Bamwita Shema. Ni boss wanje. Bamwita Keke. Ni mugenzi wanje. Bamwita Kenny. Ni mugenzi wanje. Bamwita Nana. Ni mugenzi wanje nawe yene. Bamwita Alvin Smith. Jaja, ndakeneye kumenya atakintu na kimwe gisabwe umbwira iryo zina. Arvin, mu gitanda Arvin, telefone Arvin seki. Mugize musikira y'ibintu by'abantu. Asante.
Kazi ko buri munsi mama rumengo wawe mushasha. Buri munsi. Kubera yuko nkunda. Abizi ko mutankunda ntibibona. Ndibaza rufete kenda kubona ubugumu uburi mushasha buri munsi biri mu bintu bituma n'urukundo rw'umagongerekana. Marche machan. Urumva rero cyo koma bibandanya bimeze uko. Tu sais, t'es spécial. T'es vraiment spécial. En fait, je pense que c'est comme un cadeau. Imana iba yavuze ati uziko Imana iha amahirwe umuntu rimwe gusa. None kacira bigeno zakoresha amahirwe n'abakobwa rero ari igihe nyene usanga Imana iguhaye umukobwa w'indoto zawe kwa umukobwa wamwe wifuza mu buzima. Donc iyi Imana iguhaye umukobwa nk'uyo iba ari à toi rero de jouer, donc à toi de voir. Est-ce que ikiba nkawa mugani wambaye ikirezi ntamenya ko cera? Ariko je ndibaza yuko ndazi ko ikirezi nambaye cera. Wow. Pas besoin no ko umuntu avuga ati ngo bro, tu vois, non, moi-même je sais que ma copine là, elle est jolie. Merci. Ariko hari ikintu kimwe tahurizako. Kwe kudashaka ko biya bintu tubikora. Kwe kushaka kubyirukanza. Kwe ko ndashaka ko uwanje, sishaka gupartager n'undi muntu. Imagine nk'ubu haje nk'undi muntu akagutwara. Ntakugira zo bampunze kuko nta na kimwe tuba dufite duhurira. Cyane duhuriye. Uko byogenda kuri ko kose. Nubwo twoba twarabikoze. Nivyo mbuze kugenda basanzwe ntagukunda. Byatahurise. Ariko je icyo numva umutima wanjye ushaka n'icyo. Kubera jusqu'à maintenant sinumva ko ndi safe ku mutima wanje nijewe. Ndasona umutima wanje. Be. Alors wowe usikiyazo n'abakuri kutavyemera none. Turashari bato kuri ki tujya kwiboha. Yego, eske no kwiboha? No kwiboha. Ça veut dire que tu m'aimes pas. Uje usanga nyene turiko tubana nabi dufuye akantu nyene amajambo duterana ibintu by'ibibazo. Ntazibona sitakumana amahembe bebe. Je te jure devant Dieu. Hamwe twagenda muri leta Suivez nivyo byakomeze ko tubanye neza. Me I wish kuko wambaye impeta yanjye. Tugende mu siko tuzikoresha. I wish aho uciye hose bavuga ati elle c'est la femme de Alvin. Me abantu bose barabizi nitubanye neza. Barabizi ariko bazi ku majambo. Ni n'abantu babizi ariko si amategeko abizi. Imagine nk'ubu baraje kugira rusansuma bazi gusaka basanze igihe ndi mu nzu yawe kandi inzu bizwi ko iba mu wowe nyene. Ça veut dire que je suis gufungwa. Donc c'est indisque ni mu ikaye. Donc je suis inconnu chez toi. Sinumva impamvu urikura ruha. Je ndagukunda. Cyane ibyo kwiga turajariya tuzoka tujya je simba mbona nyene ko twobihagarara. Wetekana gusutubuze. Umva umeze neza. Ndabona n'amahoro menshi. C'est bon. Moi je te laisse. En fait ça fait comme la troisième fois ndabikubwira ariko ndabizi ko umfitiye ikintu ku mutima kandi ndabizi ko umunsi umwe noneho mba numva igiciro cyo ngahe hejuru buri munsi ku buryo ari igihe nshobora kumva cyangwa kubona inkuru nshasha. Sinzi nanjye ico gihe. Sinzi ngo bidoshika ryari ariko kimwe gusa mva muri je drama. Sinumva ko naba fier n'ivyo bintu. Ako nibisigura ko ntagukunda. Umwana nkawe nta muntu n'umwe gusiporta. Nta muntu n'umwe ukomera ko musohokana uko nyene atani cyandiko cyangwa tuzusinye contrat avuga ati jewe Jaja ndemeza yuko. T'inquiète, c'était une blague. Sinon ndi neza kabisa. Meze neza cyane ko ndi kumwe nawe. Mwaje bameze neza cyane. Si tukuvaho nazirenga iwawe. Meze neza kurusha. Tu sais, avant-hier, nagiye muhira kuraba mama. Noneho ma mère m'a dit, ah Alvin t'as trop changé. Warahindutse cyane. Inzobe. Ndamubwira amazi ngijya mu zuba bomba clad. Mais to cyangwa ufite ubwoba bwo gusubira hari. Ufite ubwoba bwo kugira gusubira hariya ntabwo mafise ahubwo mafise nubwo kugutakaza wewe. Sino gusubira hariya nari bisanzwe mbaho. Ukabura yije ko ntera umutobo. C'était dit la vérité. Ouais non kubesha. Kagata ko karanshika.
mu mutwe none umengo ni groupe tu vois il y a groupe bazo brum 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 pom 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 pom. Oh, So beautiful. thank you. On va dans la chambre? Sinon, wallah, ndaguterura. Cyangwa tugire umugongo. Tuvugane buke basi tumaze tumaraka. Usikia unini? Kanisa gutinya gutoa nyoye. Mana we. Arrête! Umvizaho wamuha ikintu gihari. Ntabwo nshaka tugana ibintu byinshi usakaza kenshi k'ibintu ntaratunganya ariko merci kwanza kunyitaba wakoze cyane. Genda mwisite we niwe uzi ahantu Arvin aba niwe uzi ukuntu twamuronka niwe uzi ahantu asohokera. Genda mwisite utwara abantu 4 hanyuma telefone. Nizere kandi yuko ufite umunwa ugaye. Ikintu kijanye n'amahera agira ikibazo. Ndakeneye ko Arvin amvira mu aranjena liko biranje cyane. Okay? Je ndagushirikiye. Si c'est vraiment les affaires de Jaja, moi je suis vraiment inquiet de ça. Kuko nanje je n'aime pas couple ya Alvin na Jaja. Bisigura ko ndagushirikiye muri vyose. Rero wowe gituma nakwitaje nuko nabonye hariyo mindset tuhuje. C'est pourquoi je suis là et c'est pourquoi je peux t'aider toi. C'est pas toi seulement. Umuntu wese yogirira nabi Alvin. Moi je suis prêt yo kumufasha. Bisigura nicyo gituma nugira ikibazo. Icyo ushaka cyose ndashaka gukora. Okay. Taragatike. Hanyuma ukore ibyo bintu. Ça fait mal, je te jure. C'est le problème, donc, voir 4 personnes, imagine. C'était 4 personnes. Quand il go 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 marongo bita makofu. Mais abandi bo bari bafite ivyuma. Ndakwinginze urahangana. Ndakwinginze ungire imbabazi. Ariko uraza kumera neza. Gusa mbona nawe nyine atari umugabo nakoreje kuri iki yiwe ararondera abandi bana kugira ngo kubera iki wowe d'abord utabimbiye hakiri kare. Utambwiye yuko ufite abandi bantu sote mu buzidanye ufite abandi bantu uriye mu biti. Mbabarira ndagusabye. Mbabarira ndagusabye nuko sinzi ko bizogera hino hose. Sinzi gushaka kubika amabanga. Ubwo utambwiye ari ibintu uri kuracamo basi. Ntacyo gusa ndumva nicuza cyane byose ni amakosa yanjye ariko ndagusezeranya kandi ko bitazokongera kuba. uko biri kose ngiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ntagire ikintu cyose kuba hagati yawe nawe kibahuza. Ndakunda sinshaka gutakaza sinshaka kubura mu buzima bwanjye. gusa nubwo biri uko reka tundire gusutura mitende camukire ndagusezeranya ko tugiye gukora leta sivile y'amabyo byose. Really?
Pole, pole. Merci. Bizongera cyane. Wewe na Shema ryari na ryari wewe? Wewe na Shema ryari na ryari? Umuhungu w'inzererezi. Ejo uri ngaho, ejo uri ngaho, undi umunsi uri ngaho. Nicyo cyatumye abihuza na Kenny kugira ngo mubaze Arvin. Shema, uri umuhungu nyabaki wewe? Ufise umutima nyabaki. Urashobora gufata umuntu ugakubita bigeze hariya hose. Uretse kuri kurakubita imbwa, uretse kuri kurakubita inzoka, uretse kuri kurakubita iki? Jaja. Ndababaye kandi cyane. Hari ukwitwara mu ahubwo mushimbere yo. Kubera abahungu biwe bankoye amakosa. Nashaka ko ndamwica. Baje kumuvuna urutoke, nkamukuramo inzara, nkamuvunino agahangayika. Akabona yuko jiwe nasangira n'imbwa. Yes. Nusangira n'imbwa. Hagati yawe n'imbwa ni yahe? Wowe ujye uribona kuri umuntu wewe. Hari umuntu yokwita undi nkakujya bigeze hariya hose. Wari kuravuza ingoma. Wari kuravuza ingoma. Ikindi naco. Muriko musangira iki? Je warankoye. Ndi umugore wawe. Twanditswe hehe? Hari leta civile je nawe tugeze dukora. Ubiza ndakubwira, ndakwiyamye mu buzima bw'iwanje. Unyibagire, umfute mu byiyumviro byawe nubwo ukora ibingana gute. Wowe ntushobora kumurika kumukunda Arvin. Kandi gifite amaso nk'intore zafubiye kuziko. Guhamagura umugenzi, indyajya gusa. Wicara ngaho umugenzi, turyoherwa tugira ibyo tukora byose ngo ni ubucuti. We narakubwiye. Okay. Ubayeho neza. Uba mu nzu nziza. Jaja, nta kintu na kimwe wigeze umburana. Ariko icyo wamenye, bijya sinabikoze kubera ubuhehesi. Ndagukunda. Niyo mpamvu nakora bibi. Ubayeho neza. Ariko uno mwanya ndi imbwa. Nijiro wantwayemo. Okay. Chenye wantwaye mu ibarabara. Nari nsanzwe mba mu ibarabara ntandi. Get out of my office. Okay? So. Ukungenda gusohokera muri office yawe. Aba ariko nawe usohokera mu buzima bwanje. Nawe. Ico bacyo cyose. Naho yupfa nyene Arvin agapfa gacikana burundu. Tukamuhamba. Sinzokugenda gukunda. Jaja. Ndagukunda. Kandi umutima wanje ugukunda urukundo nyabo kandi gukuri. Umunsi wose uzokumva ko ngarukira. Watuje waruhutse. Uzondondera nta kibazo nzaba mpaye.
tumaze imisuhura navyo ahubwo kandi twacutaye amasaha nuko ntabwo ari byiza ikibazo canje mu buzima canje cya mbere nahuye naco nagitewe na wewe nta kindi kibazo muhura naco ako nisho bishobora kuzataha amajoro nk'ubu nta masaha nshaka se nta masaha hey ndafise amasaha yo gutahira ko ngaha muri izo urashobora kumbwira pour la première fois et là tu me dis Alvin kuva uno musi uzorataha 18h pour que je puisse savoir est-ce que ndafise amasaha yo gutahira ko ngaha mu nzu ako nabyo nenda kumenyereye ko namenye utahijura ko turi kumwe ubu ntugishaka ko tujana n'ahantu na hamwe je suis kumenyerwa even bibiliya nyeranda yandika ko umuntu ategereza guhinduka umuntu adahinduka umuhimbiri ibaze igitabo cy'Imana kivuga yuko umuntu ategerezwa guhinduka ubu ni tutohinduka écoute mon bébé j'ai le droit yo gutaha amasaha nishaki umwana utashira ko orere hajya yo kuvuga ati Alvin tu dois rentrer 19h ou 20h j'ai le droit yo kuryoherwa n'abagenzi j'ai le ubishaka umwe muzu ntabwo utoguma munze ko kamenya amasaha utabasi kwambwira ati ko twahora tujana basi tundanya kujana ushaka tujyane no mu bahungu bagenzi banjye twicaranye uri umukobwa wenyine gusa kare twahora tujana ntato ahubwo nahora mbona tubatari kare twahora tujyana none tuguma dukwiga wabuze yuja ko ruja marujya ruvyibushe rujya gwibigi gwikibonge rujya gwankubise nayo ndi ubusene no musi ha akunda kubwiye ko nahindutse ibyo byose nabihebye uze kuvuga kwifuka none ubwake bonne nuit je vais t'adorer si tu veux tu me rejoins dans la chambre. Jaja.
waba aho gushaka tubonanye ubundi uvangira ngiye kuba amahoro. Jaja ko mbwiye ko udakeneye kunsubira kukugurira ubuzima utangene mu buzima bwawe gute uza kuri biro kandi tutanabivuganye? Ariko nasanze mwana atahatse nikimara kugaruka sinibaza ko ibintu anyway tugusubize kwanza numva nasaho byo kuvuga mva umutwe tufise byinshi simbona aho mera simbona aho mera. No Jaja uranzi ndi uwawe kandi ni kuri kote y'iwawe umwanya wari wose mbwira hari ikihe kibazo? Shema nanje gusaba imbabazi narakubwiye nabi cyane nakubwiye ibintu byinshi bibi ariko naribeshe Arvin nabona ko ari umuntu muzima ariko yankoreye byatumye mbona ko hamwe n'ubandanya gumana n'abantu bamisemo nabi niyo mpamvu yavuze ati utazi ntibiragera kure ngakanze gusaba imbabazi kwinjiza imbabazi zo nakoreye byose unyemere dusubiye kubandanya urukundo rwacu kandi akomeye ko ntadusubira kuguhemukira. No Jaja mbwira we na Arvin mwamahebanye? No Jaja narabikubwiye ndagukunda ambereye umugisha ambereye umukunzi mwiza kandi narabikubwiye ko umunsi wose nzoshaka uzongarukira kandi nzaba ndi ready kukwakira. Jaja marigire ibintu byose byarabaye ndagukunda inyuma yaho ugiye narahangayitse cyane narababaye ariko kandi narasenze ndizera ko hari Imana ishobora kuba yishyura amasengesho yanjye. Jaja ndakubabariye. Ja. Kuri utarayiwa wari uri. Urumva jewe sigaye ndumuzamu wawe kurindira ngaho kugira ngo ushobore gutaha kugira ngo ushobore kuryama. Ntiwambwiye ko umunsi afite uburenganzira bwo kurya ashaka. Umunsi ufite uburenganzira bwo kurya ashaka cyangwa bwo kutayashaka. Écoute, uri umugabo bwa muzu. Umugabo ni si uri umugabo ari uri. Ariko si uzi yuko je ndi umugabo ntabwo ukwiye kunahira ko aya masaha. Bari kumwe n'abantu. Udashaka uno munsi umbwire aho mwari kumwe. C'est la première fois que je vois mwari kumwe. Je dois savoir mwari kumwe n'abandi no munsi. Uvuye wari kumwe n'abandi. Jana nasohotse. Usohoka buri munsi. Abantu musohoka ni bamwe. Ndagusubiye wari kumwe n'abandi. Tuzakumbwira mwari kumwe. Jaja, tugiza kumbwira mwari kumwe.
wari kumwe n'abandi kubera iki umaze iminsi ufise ingeso itandukanye ni wari ufise wowe je nawe turi muri competition wambwiye ngo umusabaje kuba narabikubwiye est-ce que turi muri est-ce que moi et toi on est en competition turi muri competition jinawe alors dis-moi je ngenda bivuge utwari ko ntabwo munashaka genda washina go ari wawe aho gusa umenye ibi byose genda kwa Shema yo Jaja urumva jewe untahiye ko uvanye n'undi muhungu nawe nagukoze kutabaje kujya no muri douche niyo mpamvu sigenda ndera amafaranga sindayaronke niyo mpamvu ikintu cyose nkora ko nikigenda noneho yomba cha mu bintu bigoye cyane yomba cha ma situation dangereuse comme tout ça c'est à cause de toi hein? Unazani mikoshi ngaha man yo Nigi cyagutwaye kwa Shema wambwiye gute wowe dernier mec twavugana wambwiye gute wambwiye utasubirayo nigi cyagutwaye dis-moi la vérité nigi cyagutwaye tu dois me dire la vérité aujourd'hui nigi cyagutwaye kwa Shema wallahi sinon je te jure t'es pas dire nigi cyagutwaye kwa Shema tu dois me dire la vérité basi tugenda bwibuke basi ndakubwiza ukuri byose ukuntu byose bimenze Ndakumva. Ngigisha gutora kwa Shema. Urishura n'ishura. Ndakubwiza ukuntu bazi. Shema twara dukundana kuva kera. Ndabizi. Ntuzubona rero nihore kuza yuko ndumusazi. Aho ntabwo nanje maze baze ko ndumusazi. Oyi baze kubyukora ko je nabizi. Ibiki nkora, ibiki je ndakorera. Tima. Ibiki ndakorera. Ibiki ndakorera. Ibiki ndakorera. Ibiki ndakorera jewe. Alvin nyugurira umuryango. Sindakugurira. Ariko umenye ko ari iwanje. Ari iwawe bisigura ko ushobora kugira n'importe quoi ici à la maison. Alvin kuri baze ko umaze kunkora byose ko je ntabibona. Nigiki kije maze kurera. Sha ndabibona. Abahungu umaze kubona ko umukobwa bakunda. Muragerageza kumukoresha ibyo mushaka ku buryo sinzi. Niki kije maze gukorera. Okay. Waragiye kuryamana n'abakobwa bose bashoboka. Ikintu wungutsemo muri byo. Abakobwa bashoboka bande. Ubwira umukobwa tumaze kuryamana ubuze. Nimba uzi mu wa mbere bihangana cyane ni jewe. Kuki bisa abakobwa bicari turyamana. Nta n'uyu twari bwaryamana. Inkuru amateka yose ndafisa. Okay. Ndabyemeye kandi nari umuntu nibyo. Ariko nafise icyo ndiko ndashaka. Ni wa mukobwa je tumaze kuryamana ubuze. Nimba umwe babiri ukanajyamana no mu cyumba iwanje ndyamamo nkagaruka kandi nashika ndaharyama nkanabyihore uribaza ko kitabwenge fise cyangwa urabona amo tukafata nk'ikijuju kubiri kumeze uko ego nivyo nagendanye na Shema ariko inzu bayemo ni Shema yayigutse ikintu cyose cyo ngaha muri ino nzu ni Shema yakimpaye kandi wowe wajye inyuma ya Shema niwe yakaba ariko arashavuriye ko arambwira ayo majambo apana wewe ndabwira Shema ati je turahagaritse ibyanje nawe kugira ngo tubandanye nje kubaka urugo tubane nawe mu mahoro mbonye ibyagukoreye ndabona Shema ntabwo ntafise ariko nyuma y'ibyo yagiye unkorera byose nabibonye ibyo nagenda numva umunya nagiye kugira ngo tugumane je nawe nagiye ndamenya ukuri ibyo byose narihoreye ngize ngo ngishaka tuganire ukaza kuntera amajambo buri mwanya ngize shaka ndakubwira ikibazo ufise ugashaka kwanga kunyumviriza uribaza ko jatabwenge fise cyangwa uribaza ko nayo kubandanya kuba muri ubu buzima kubera iki ndiko ndondera iki ubu uri kurugara kugira ngo wigize akiri umunsi hano Écoute. Oui, c'est vrai, t'as raison.
Namaze kubona ko utankunda, waramaze kunyata abandi bakamukunda. Je na kimwe mazi imbere yawe, na kimwe mazi mu buzima bwawe, warambwiye ati nishaka nzogenda iyo nshaka, rero nahisemo kugenda hama kugira ngo ndaguha amahoro. Turashobora kwicara tukavuga. Please. Ndashaka ko tuvugana. Je t'aime. I'm serious. Ndabizi ni amakosa ni menshi cyane nagukoreye. Ndabizi ni byinshi cyane nagukoreye. Ariko sashikeje nanje nabikora nibaza yuko naho bikora. Cyose nabikora kugira ngo ushobore kwihora. Nabikora kugira ngo ushobore kwihora. Cyarambabaza cyane kubona ukenda kugenda n'abandi bahungu. Wamubwira yuko atawundi muhungu murahura agufata neza nk'uko utagufata neza. Ariko byarantangaje cyane, je te jure Jaja. Kubona ngo ugenda n'abandi bahungu. Aho nari kwikora kugira ngo nyishuri utamajije no kumbaza. Kuko atari umusimo wabwigera umbarira ati ibintu ukora ntabwo ari vyiza. Bese ndenda gusigura n'impamvu. Gusa nibyo ndetse nakoze amakosa kandi manini cyane. Nijye nakoze amakosa menshi cyane. Kubera yuko peu importe ivyo ukora byose. Ndabizi yuko ari wowe contribute ikintu kinini cyane muri iyi nzu. Ndabizi ko ari wowe contribute ikintu kinini cyane mu buzima bwacu. Donc amakosa n'ayanje. Sishaka no kumenya ivyo ari byo, sishaka no kumenya igituma ubijamo, ariko sashike amakosa n'ayanje kandi sifise ikintu na kimwe ushobora kwisigura ko wallahi. Ako ndashaka kubivuga kubera ko mba numva umutima wanje nagize icyaha. Mba numva wangeze vraiment. Nje nkwiye guhinduka. Nibikora numva ari ibintu bisanzwe, ariko hakize babinkorera. Iyo numvise ko bibabaje cyane. Narahora cyane ngiye numvise ko byashitse kwajyamana n'undi umukobwa. Ariko ndagerageza kushira mu gishingo cyawe nanje ndiko ndabikora tuva kandi ko bibabaje cyane. Nawe siko ndabikubwira, aho nigiye inama yo kubivamo. Niba ndanabikubarira. So nyuma yaho wacibikora gusumva. Warashimuna bikora ku mugaragaro. Bimwe umuntu ashaka kubinyereka. Ako je nakureka nko kumenya gusunikeza ndabibona. Kubera ko nzi ubuzima naraciye. Shema nibyo twaragendanye. Kandi atari nawe gusa n'abandi twagendanye ariko ko kugira ngo ndonke amafaranga. Ibyo narundi narabirose. Ndawenge nzamere twubake. Turekana n'ibyo twakoze byose. Ndagukunda. Nanjye ndagukunda. I'm ready kubana nawe. Ntaravya kote. Ntumvise ivyo bavuga. Peu importe kuko ni byinshi cyane. Ukuvuga yuko ni byinshi cyane waruzi mugabo ukihora nanjye ni byinshi cyane narinzi mugabo mugabo iyo wikote. Solution ntabwo ari kwihora, solution nuko ni communication, none tukavugana si ari ikintu umwe atakunze kuwundi akakivuga. Je sinibaza yuko ushobora gukomeza ata communication nziza iri entre nous. Na confiance. Je te jure que moi je te faisais confiance. J'ai l'envie de me coller. On se sort. Viens la mise sur le compte. It's nice.